Yes, nkundira ndakuramutse inshuti mugenzi w'igano bya Indodi TV, nkundira ndaguhemwaramutse canke mwiriwe bivana naho wewe uherereye. Ariko kandi mu cyubahiro cyawe nkundira nkuramutse ndakubwire nti ndagufise ku mutima, ariko kandi ijambo subscribe ni kimwe mu bintu nkunze kubasaba, ndabinginze cyane mpako gufuka manuko mutayibona. Ariko kandi niko bimeze, je banyita Allen the Real, usanzwe bizi yuko iyi ari Indodi TV. Nakubwiye nti bari hetu bamenye uno numu uririmbyi asanzwe abikora neza, ariko yaramaze igihe adahari, yaramaze iminsi, ariko ndabona nti mbego no musore yagiye yitwa Tizzo Wesley. Ariko kandi banzo kuri kijambo subscribe kugira ngo jewe ngaruke. Yes, inyuma yo gukora ijambo subscribe reka ndakubwire nti big up sana, thank you. Ariko kandi nimba waramaze kubikora uri umwe mu banyamuryango, Imana iguhezagire cyane, uri umwe mu bantu bahezagire kuguma baronka amakuru avugirwa hano kuri Indodi TV. Ni music, ni development, ni sport, ni film, ni no muziki. Ariko kandi nababandi ba diaspora usanzwe bizi yuko twama tubita kugira ngo tumenye nti mbega abarundi bari hanze y'igihugu babayeho gute. Nakubwiye nti ndi kumwe n'umwe mu baririmbyi abikora neza, ariko cyane araza kuturamutsa anagira ko yikora mu gahugu kugira ngo yombisha abarundi koko Tizzo Wesley ninde. Karibu cyane. Hello guys, ni Tizzo Wesley. Muko mubizi. Akajwi komeye ngo kari hasi gatiza. Yes, yani bonye neri. Turaja muri. Harimwe mu ndirimbo yawe yafatishije cyane bita turakundana, nkamwe tubanje tukikora mu gahogo kugira ngo tuze kuyagana yandi makuru yo wahora n'ibindi bigiye bitandukanye. Gukunda kandi nawe yankunda, twese turakundana turi bamwe. Mugora dusondetse bon. Tizzo umeze neza ariko. Yariko. Ariko kandi igihe cyari kirefu. Tizzo Wesley yahora mu make. Kuko nibaza yuko nimba hari abantu baba batakoze Tizzo Wesley, ni Tizzo Wesley twigeze kumwerekana igihe kimwe araza arivuga Tizzo Wesley ninde yatanguye muziki ryari nibiki bimugora nibiki ari karatunganya. Nibaza yuko yashwe kuganira ibintu byinshi, ariko kandi Tizzo Wesley banza wibutsa abantu Tizzo Wesley ninde, hamucu tubwira niyo wahora. Tizzo Wesley ni umusore wo mu Burundi. Ego sinavuga ngo arakuze cyane cyane n'umwana aragereranya. Arubatse? Oya ntabwo yubatse. Yarize yarahejeje cyane. Unapanga kuoa? Sasa sisi ndo kwenye Tizzo nimba atari bangu ufise imyaka ingahe? Sishaka kubivuga. Ariko urafise copine? Cyangwa fiance? Ni copine au fiance? Copine. Ni copine. Unamkubali kweli? Mucho muha ka message kamwe kugira ibintu bigende neza. Yes, niko bimeze. Ariko Tizzo Wesley igihe kirekire nyuma ya turakundana n'utundi turirimbo twagiye turumvikana cyane. Tizzo Wesley yahora hehe? Ni giki cyari cyaratumye atakiboneka mu muziki w'Uburundi? Je novuga nta kintu kimwe chance ibi. Uretse ko gusa hajya hano narindi kijya gihenza twakorana emission. Hari ibintu byinshi nifuza gushikako. Donc muruko kwifuza kubishikako narashatse guhindura strategy. Novuga uko guhindura strategy yo gukora n'ivyo bintu novuga byari byatumye mari igihe nari gukora utari kuraboneka. Yego. Novuga harimo ko benshi bari bamenyere mu audio bavuga indirimbo zawe zimeze vraiment faut tukubone nyene tukubone. Ndavuga ati ikintu kuraba uburyo bwo kugikora kuko je nari fise ukuntu nifuza image zanje zoza zimeze. Donc gukora ikintu gitandukanye n'ivyo tumenyereye kubona cyane, donc kujya mu mamu dusaba tikora ibintu byiza. Umva narumva nyene video nifuza gukora ko atari video yo gufa gukora ari ibintu bitezwa kunsaba umwanya. So novuga ico ni kimwe mu chat meshora guteba. Ntabwo ari keso y'ibikorwa muri studio ndimo ndazifise nyinshi. Hari ukuntu wewe ubwawe ukorana na Penye, nta wundi mu producer arumvikana gukorera. Hari ukuntu ukorera muri Bantu Bwoy. Bamwe mu bantu bagize ati mbega Tizzo Wesley ntiyoba yarinjiye muri Bantu Bwoy, ntiyoba ari muri babaririmbyi bari under management ya Bantu Bwoy, ariko batashizwe habona. Peut-être yuko hari ibindi bintu babanza gutunganya. Kubwawe ubucuti buhari na Bantu Bwoy, nibaza yuko nawe atari wewe urundi muntu wabubona. Bikagutera kwibaza mbega Tizzo Wesley afise ubucuti ubuhe bungana gute muri Bantu Bwoy? So Bantu Bwoy novuga kuri jewe ni nk'umuryango. Ntabwo ndi muri Bantu Bwoy kandi novuga kandi si na partnerships, donc souvent ngo turakorana na partnership ariko gusa ni nk'umuryango baransapotinga. Yes,
Peniel nawe n'umu brother umuvandimwe kabisa sinovuga ngo dukorana kwa kundi ngo kukurihana so ara managinga as nk'umuvandimwe. Ugerageje kuvuga ngo arakumanaginga mbega muri Bantu Bwoy bo ntibakenera uburyo bwinjiye ko asanzwe ari studio isanzwe ikenera kwinjiza amafaranga nawe ukavuze yuko navuze Bantu Bwoy donc bari tayari bari ready kugufasha donc n'umuryango yego simvuze ngo twarasinyaniye ngo kumfasha no n'umuryango tu ari ukuntu benga ibikorwa bya Big Fizzo uri hafi yabyo urabisupporting Big Fizzo ara supporting ibikorwa byawe nkuko ukora kubyibu cyangwa ni bya bindi ati ntukore witeze gushimirwa ivyo nta byinshi no bivuga ko gusa je Big Fizzo kumusupportinga ni ngombwa kandi sikesyo yuko nkorera muri Bantu Bwoy canke ikibazo ni nawe ara supporting ibikorwa byawe nk'ibisohoye kujya uhora supporting iti wiwe ahora bisupporting uretse ko atabikora ngo ku rugero rwo hejuru cyane kuko ntashobora kuca mfata nk'umuntu ari muri Bantu Bwoy yego turi novuga je hagati yanjye naho hari aba nibaza yuko ta ego ni sigwa rukundo ne dora twigishwa yes rumwe yavuga rumwe Sadbi yavuga bikiza urabikora kandi ubwanje kumusupportinga cyane no kumukurikirana cyane sikesho yuko no bankorera hariya cyane ikindi kuva kare narantangura no kuririmba novuga Big Fizzo ninde kuri image ya Tizzo Wesley so novuga kweli ari inspire narantangura no kuririmba ego novuga niwe novuga cyari citegererezo cyane mu gukora no gutangura kariyeri yanje yamye uba muri Bantu Bwoy cyane uba wice muri Bantu Bwoy cyane muri studio za Bantu Bwoy n'igihe nabona bariko rakora kinanguka narakubonyeyo bica bimpa kwibaza kenshi uri muri studio dramatic muona muri Bantu Bwoy kangahe dramatic kenshi uramaze gusanga ariko arakora igikorwa kenshi uramaze kubaza igituma atarasohoka dramatic ikorwa uwo mutima wo kubaza ndazura ugiye turaganira cyane icyo navuga kuri dramatic ibikorwa arabifise muri Bantu Bwoy kandi na byinshi cyane uretse ko gusa ijya ni management barafise uburyo bifuza kumusohora utandukanye nubwo dushobora kwibaza canke mwe mushobora kwibaza kwazosanga ni ikindi kintu kirengeye uko mwe mwari kubona ati ariko ya video canke audio sawa rero no gutegereza bajya n'abantu bize n'abantu baciye ubwenge donc ni abarekura cyane ntibize si question kurekura cyane urashobora kurekura cyane ariko igikorwa cawe nikigiraho kigeze sawa nikigiraho kigeze right ariko umuntu ugasanga afise umutwe y'ubyo ashobora gukora ibintu atani ibintu byinshi cyane afise amico kinagikoze kagenda bya novuga si question yo kuvuga ngo ibikorwa kubura cyangwa ikibirahari ariko bo barafise uburyo bifuza gutangura kurekuramo ibikorwa by'icyo novuga niko bimeze kandi niko byifashe uyu numwe mu bantu akenshi babice muri Bantu Bwoy numwe mu bantu afise ubucuti buri hafi na Bantu Bwoy ariko kandi Tizzo Wesley hari bamwe mu barundi peut-être bashobora kuba bazi ibikorwa byawe n'abandi batabizi mbega umuntu atazi ibikorwa bya Tizzo Wesley ibikorwa bigeze he ubunyi igikorwa heruka gusora ingimeza turakundana n'izindi zagiye ziraza nikihe cifashe gute nigiki cyuterwa umuntu kweza kuraba ino interview akajya kuraba ibikorwa bya Tizzo so ikintu cyambere cyo mutera kwifuza kuja kuraba ibikorwa byanje nuko no murimvyi w'umurundi kandi nkeneye gushigikirwa sinabavuga ibikorwa byanje ngo ni vyiza cyane birarengeye iby'abandi no ndiko ndakora ariko ni waja kubiraba ukagira icyo uvuze uraza swat urambira nshobora kuba no hindura sawa canke umbwira ati urabishoboye bigenda hari indirimbo woncika rero icyo novuga inyuma y'izi ndirimbo ariko urambira inyuma ya za turakundana narakoze tubigaragaze hama kuva kuri tubigaragaze niho nacemera nk'uhagaze hagirazi yuko tutigeze tubonana kugira ngo umpe akapira tubigaragaze ajya ndirimbo irakaze ariko kandi nabandi nibabonera aho kujya ko kuyubwira akisikia aparaza kuja kuri account yawe kandi ntudusondeka sorry ntudusondeke please ntudusondeke lakini acha tutu nkava ndayimara kandi turashaka kwita amasegonda kwine amasegonda 5 uduhaye iki twagiye tauriye mwisimwe duje n'urukundo ndoto narota nkubonera kure zirahinduka ubiwanje sinabise mu kugukunda oya noba narahemutse naje nabisanze mu bingora kwiyangishico nahabiye ndaziyari uwo mwahoranye kuva mbere ndetse mukiri kumwe n'umugenzi wanje ninyakwa bimenya naje hari uwo twahoranye kuva mbere
ndetse tukiri kumwe n'umugenzi wawe niwo bimuhishuka sinahemutse naje vyanje mumbona ngukunda kukuona ari nakunze amfashe minenegwe baby uwampaye agaciro umurumwiriye sinicuza kumbure nawe warumaye kubona rumiye baby tubigaragaza none kubisha vyandambiye ndashaka kubona ko misemo tubigaragaze bose babimenye kubisha vyandambiye ndashaka kubona ko misemo tubigaragaze bose babimenye yes niko bimeze nibaza yuko uri kurumva vibe zimeze neza kuno uno musore afise ijwi rimeze fresh I don't know kubera ko abantu bafise impano nka zino batigera bamenyekana cyane ariko Tizzo hari umuzi w'abaririmbyi bagiye bamenyekana uno muri kino gihe bashasha I hope yuko waje imbere yabo canke bo baraje imbere yawe muri game ariko nzasura go bavuga yuko aba upcoming mugenda muhura nazo ugasanga umenyekanye inyuma y'imyaka 10 umaze muri game ariko iriya myaka yindi 9 batigeze kumenya bakacanza kumenya muri 2020 biva kuko ugerageje kuraba so icyo novuga bwa mbere sishobora kuvuga ngo ni kibazo c'aba presenter canke iki bwa mbere kugira ngo abantu bakwakire neza n'ibikorwa byawe bavyakire neza ubwa mbere umuntu afise mu ruhara ni wewe eske ukora ibikorwa bimeze gute tumaze bisi tubona kugira ngo umurimbyi asohoke sikeso y'ama support menshi cyane na ni gikorwa cyiza umuziki mwiza wonyene uridandaza ego ubukene aba supporters nyene niko biba bimeze ariko ubwa mbere igikorwa kibe cyiza apana mwe byo kugenda ngo natumika nyimbo leo kesho inatoka icari indirimbo yawe uzana abandi bantu bagusumbye ivyiyumviro bagutanguriye bumviriza igikorwa bavuga ati kikintu meme n'aba journalist tegura inzira bye kubyo ngo kwamwemera yarabanje rategura nuko guza byari bihishijwe ariko byari bihari ariko birategura byo byavugirwa mu migani byari mu migani mana ko byaje guhishurwa umwanya nyawo so rero ico novuga twebwe abaririmbyi kwanza surtout upcoming iyo ugiye muri studio reka igikorwa kucishira ku wowe nyene ngo mpaka ngo nze kuza ngo ndabemeza gusa rondera abantu bazane bumvirize kiye gikorwa cawe kimeze gute hanyuma uze kuriya ko wauze support ariko ufise igikorwa ciza apana kuriya ngo support bumvirije igikorwa bakumva wapi ifoko igikorwa kimaze kikaba ciza hama ico novuga ko ivyo vy'uguteba ugasanga warakoze hama uje gusohoka ubu byose birimo ko je ndafise nk'umuntu nko kuri MB data ndafise nk'umuntu gusa ashobora kumuvuga MB data yarigeze kuba agenda kumusaba ubufasha kandi umuntu ari mu entertainment arambye ati okay nimvishe ibikorwa byawe wamenyesha makuru mu producer sishobora kumuvuga ariko no muri entertainment bisanzwe udakini producer nta kibazo yakaruza nshaka kuvuga sawa hanyuma MB data bon uwo muntu ashaka MB data niwe yaragiye gusaba ubufasha uwo muntu yaragiye gusaba ubufasha ambye ati bakenyumvisha ibikorwa byawe hari kare ubu atarasohoka acitwa MB Flow aramumvisha jamaa akasema wapi imba jamaa akasema wapi vraiment kuna ski biboneka ko si keso y'ubufasha ahubwo ni keso yo byo yakora ibintu vyiwe ariko urana ko ubu MB data niwe yase kuririmba yararirimvye ariko gusa jamaa hakukubali hakukubali urumva ariko nk'uwo mwanya yaca mwemeza cyaka bafise nk'ibikorwa bimeze neza cyane hari mu myaka yajyariga navuga sinoshobora kumenya umwaka neza ariko yari MB Flow mu bihe bya 2014 kuko ariko 2014 ni no kuvuga ni yavu ya 2014 atera ko amaze kuva muri Premier Music akinjira muri akitwa MB Flow yarasohoye indirimbo iraba hit ndibuka ko Fizzo na Sabe indirimbo bari basohoye zameze nk'izizi makido urazi ko ushobora gukora indirimbo ikaba hit atari nziza ariko yari n'umuntu yego sinavyanse urumva ariko ico gihe muri uwo mwanya kandi iyo ni histoire ya Frey yarumvirije arumva ati wapi ntunyemeje sikuwe ko yarigivye nabi sikuwe ko indirimbo yamuzaniye zarimbi no ahubwo ni question yuko basi nk'uwo muntu hano yifuza ati je umuntu vraiment na supporting iyo sanga nk'ibikorwa byo bimeze uko urumva
ariko ubu urabona yuko ametoka anatumika nyimbo fresh mahiti nini na nini nta nubuzi catumye amara kiya gihe cyose umenga ntariko arakora ntari muri circulation maybe ariko akanasoma Tizzo hari rero bya bibazo bica biza ntimbega mu muziki wundi kugira ngo dutere imbere kugira ngo tubone impano nshasha atari zazindi nyene no mu biteramo tubona abandi izindi image nshasha hoca hakogwa iki ku mpande zose. So ikintu cyambere cyo kogwa nko kuri mwebwe aba presenters n'abandi bose bafise ico bashoboye ico bakora muri entertainment nuko twoshigikira umuziki mwiza kuko uvuze ngo bashigikirwe bose urashobora gusanga nk'ubu haje marché ya concert ugasanga kuri zane byo kuvuga ngo shigikirwa ari we wese unakuta ikwera ari umurundi ugasanga indirimbo sinziza vraiment kandi hatwakiriye bebe nagubera wenjo sheri wangu twakiriye umuririmbyi avuye hanze canke hari abandi bantu bariko akacomba ibintu nk'icumi ngo muziki wacu uracari hasi rero mwebwe ikintu cambere sio kubera umuntu ngo mubana canke iki wende ku radio wanze kusema ngo nyimbo sijui nini uyipambe na wakati ni nziza ariko nishika ni waruke kuyikorera commentaire nkizo uko ujya muri rindi mutiye amanyama ntazorenza haje kugawe muripfuza yuko no musi yaba uza commentaire ndeka ndabivuge ndabishimangire zaze neza kwa Ismail nyimbo ni nzuri ibuziki canke indirimbo iruzuye ni nziza ariko narushirizeho ariko kugira ngo ukomante kuri sawa ariko kugira ngo ukomante kuri audio uvuge ngo habuze ibi ucuraba uwo muntu ariko arabivuga eske afise olele musicali ngaragude jo ari umuntu ashobora kubivuga kubera indirimbo we atayikunze akaca avuga ngo urumva ngo hango yugi ku muziki nuhera Melissa yavuga ati ugasanga benshi bibere mu deception indirimbo ivuga urukundo iramujya mu mutwe voilà kuko nk'ubu ndiko nakora indirimbo no kuzana muri studio cyane ubwo ati ngira nkore sije imeze uko we kubera umenga nkiza gukorako ukivuga ngo acha ngo kori urumva rero aba journaliste benshi aha promoting umuziki akunda we urumva ba promoting imiziki imeze gute donc umuziki mwiza sawa surtout turakwiye kuraba nk'ikintu cya message ko ikintu twe kiriko kiratwicanga tuko turata umuziki nyene ufise akanovela sivyo tukajana n'ibintu wumvise nakakubise ngo sinzi kama ni manyege kama ni nini unaingia mu studio una copy beat una ma freestyle sijui manana na shuka panda sijui nini muziki umara ukwezi kego tuba tukeneye no muri boîte gutamba ariko hanini focusinge kuri message ko message ni umuziki udapfa ni umuziki udahera Tizzo hari rero ibikorwa byawe tugaruke ku bikorwa byawe kugira ngo uce dusa n'abaheraheza dutumirire abantu kuza gushigikira Tizzo Wesley ni hehe dukuri ibikorwa bya Tizzo Wesley mbega abarundi n'abarundi kazi boshigikira gute Tizzo Wesley ari kategoriki kugira ngo yemeze abarundi n'abarundi kazi bataremera cyangwa bataraza gukurikira ibikorwa byiwe. So ibikorwa byanje ukeneye situnga indirimbo uraja kuri YouTube kuko nta zindi platform tangura gushira ku indirimbo ariko vuba cyane muzobibona nyene muri uko kuntu ko guhindura ama strategy yose birimo ya hanyuma ukeneye no kuba update cyane urashobora kuja kuri Instagram ukaja kuri Facebook ukaja kuri Twitter hose ni Tizzo Wesley ya izo mbuga zindi kwereka Tizzo Wesley atazifise muri kino gihe kandi amaze igihe kinini mu muziki maze igihe kinini ariko sikinini cyane kandi nimba navuze ati nashaka guhindura strategy burya ni indirimbo woncika ni giki cyo gutumye ukumva yuko mengo kwagura imbibe ukaje muri izo zindi platforms mbega ni platforms izahubwira ugomba kwinjiramo wifuza kwinjiramo ni nyinshi cyane amadiza nyinshi nka zose zifashe iki ko muri iririmbo turagurisha ko muziki donc umva umuntu ashaka ko umunyagihugu ariko aragukurikirana keneye ico cigo ugurisha gute wawugura gute ibice bigufasha muri kano kanya nta byinshi barakubivuga ko nimba zitarajako nuko hari byinshi ciga ariko gusa nubona zigezeho uzumenye ngo hari ibindi bintu hari indi ntambwe agiyeko hari byinshi utazi kuri izo mbuga umuntu ariko aragukurikirana peut-être ashobora gutora kuce gusigira commentaire akaguha bimwe mu byiyumvira fise bon nakuvuga Tizzo Wesley hari byinshi atarambere hari zonzi hari nizo nazi so uzizi platform zose umuntu ashobora kuba yishira ku muziki akagurisha cyane umuziki ugashika kure zibiri canke zitatu Tizzo Wesley Tizzo indirimbo yawe nshasha wanshika kugira ngo to blessing abantu baje kuyikurikirana kwa kundi twabikora kuri tubigaragaze tunawapa capella and then turabatumira kuza kugira ngo badushigikire hamacha tubaseze nubi wanyu ngo bavuga fo nibe nkora babifata so ko simbere y'umukobwa yareze ngo bateze ubugano bereye ikirara ariko urabizi kuburyo ngukunda atari bya bose ma
urukundo saga pesa ntibaguve kugukunda bimbamo gal ibyo urabizi kuburyo ngukunda atari bya bose ma urukundo samadala ntibaguve kugukunda bimbamo my girl oh my baby oh niyumva ibyo bakubwira my girl oh my sheri oh erega niwe nikundira nukuri wonchika baby noteseka mubuze no hangaika nukuri wonchika baby noteseka mubuze no hangaika yes mubuze no hangaika jembuze wewe no hangaika ariko kandi tuve ngaho narabikubwiye yuko abatumire banje baba bari ngaha cyane cyane runo runganwe rushasha indirimbo zabo muri description uraza gusangamwo link iza ikigutwara direct kuri YouTube channel yuno musori canke yumwe wese aba yashoboye kuza hano kino kiganiro ukiravye ukagiheza uraza kumva ibintu bimeze neza cyane uyu bamwita Tizzo Wesley ufisa akajambo washikiriza abarundi kugira ngo tubasezere ico no babwira nkubandanya mu supporting so nta byinshi cyatse kuvuga ngo mu ihinduka ryanje y'uburyo ngiye gukora ko sindabitangura ariko ndizera ko muzoma kanya nkaza umwanya kuyo nzobamenyesha ama ndashima cyane uko mwakiriye indirimbo ncika thank you so much ico no basaba no kubandanya mushigikira muyisangiza n'abandi benshi kugira ngo ishobore gushika kure ducirizira y'ibindi bikorwa bigiye kuza thank you so much iyi ni Indundi TV nakubwiye ibikorwa bica hano ni byinshi utibagira na comedy za mutima lo comedy ariko kandi je banyita Allen the Real do supporting uyu Nuriya kuko ngo mwene wanyu niwe mwene wacu kuko twese turi bene Burundi bwacu Imana igutiza amagana n'amafaranga. God bless.